Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Uno munsi hari ikintu numva mu mutima ari naco nipfuje gusangira namwe. Umukristo yakijijwe birashoboka ko akoreshwa n'abadayimoni. Bishobora kuba abizi cyangwa atabizi. Ibyo byose bikaba igihe atabaye maso, ugasanga yahaye ikibanza wamugwanitse, kandi Satani nawe ntiyigendera agira icyo ahagazeko. Kuko nimba ubesha ukavuga abandi nabi, akanwa kawe kaba kaboshwe. Ni byiza rero yuko umuntu yisuzuma akaraba neza yuko umubiri wose uri n'umuco, atakibanza na kimwe kiri n'umwiza. Ugasuzuma nimba amaso yawe yarabohotse, akanwa kawe karabohotse, amaboko yawe yarabohotse, sex yawe yarabohotse, muri wewe indani hatanziga, atagwanko, atamururazi urimwo, atabantu bikiye inzika wase guharira. Muri ico gihe iyo wabohotse neza, ni ukuvuga umuco w'Imana ubuganje hose. Ariko iyo utabohotse ugasanga akanwa karacabesha, bisigura ngo muri ico cumba c'umunwa haba hari umwiza. Hari n'igihe usanga amaso yawe akibosha, canke umutima wawe indani ukigendana urwanko rw'ubusa, uracaboshwe. Iyo tuvuze umwiza ni Satani, umuco ni Yesu. Inyuma rero y'igikorwa kibi cyose haba hihishije inyuma idayimoni ya Satani. N'inyuma y'igikorwa ciza cyose umuntu akora, Imana ibiri inyuma yacu. Suzuma rero, nkuko umuririmbyi yaririmbye avuga ngo mukiza nsesa ngo umenye ibyo nkora byose, werekana uko ndi kose, ntifata uko ntari. Sesuye umutima wanje, niwe ushobora kugaragaza ivyikinze ibwina muri wo. Umurika hatabona aho inzigo yimye, nk'umutima ukangutse uzinuka ivyaha. Arabandanije avuga ngo menya n'ivyo niyumvira, n'imigabo yanje nibimbamwo binyanduza ibyo njakariye. Mu Kristo mwene data, sinzi ibyo ukijakariye muri wewe, sinzi kibanza kikirimwo umwiza Yesu atarigarurira ngo aciganzire, wowe urakizi. Mana nibahezagire. Hama umukristo ashobora gukorerwamwo n'abadayimoni bitewe nuko babonye ikibanza kirimwo intege nke, ikibanza afisemo intege nke, ikibanza kirimwo umwiza, bakacinjiramo bakagikoreramwo. Ariko biratandukanye no kuba umuntu ari posede canke yiganziwe n'abadayimoni. Ibyo rero ku mukristo umuntu yihanye ntibibaho. Nico gituma nanipfuje gusangira namwe uko abadayimoni bashobora kwinjira mu muntu, inzira abadayimoni binjiriramwo kugira ngo bashike mu muntu, kugira ngo umuntu niyabimenya amenye uko akwiye kwirinda, kandi yongere yisuzume ubwiwe, hama atabaza Imana yinginga inyenkomezi, atabaze Yesu kugira ngo amutabare, kuko yama yiteguye kugira neza umuntu wese aja mugana. Mana nibaho umugisha. Inzira ya mbere ni inzira y'icaha. Iyo umuntu akoze icaha icarico cose, aba ameze nk'igisagara kizitiwe n'inzitiro, gisenwe. Iyo gisenyutse rero uruzitiro rugasenyuka, ni ukuvuga ibyo aribyo byose birashobora kwinjira bigashika indani. Rero iyo umuntu atihanye, uwo mudayimoni ari nyuma y'ico caha yakoze ashishikara kuba muri uwo muntu.
gushika igihe yihaniye. Kwihana bisigura yuko uwo muntu aba asohoye iyo dayimoni akavuga ati sohoka, nta banga nshaka kuguma nkubikiye, mvamwo genda. Kwihana rero ni nko kubaka inzitiro zari zarasambutse, hama umuntu akongera kuba mu mutekano. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo umuntu wese atirinda mu mutima ngo ameze nk'igisagara gisenwe inzitiro. Ca kabiri, guterekera canke gusenga ibigirwamana, gusenga abadayimoni. Iyo baterekera canke basenga imizimu, hari amaraso ahasesekera, hari n'amasezerano ahasezeranirwa hagati y'abantu n'abadayimoni. Aba bariko barakora iyo migirwa ku giti cabo n'abazobakomokako gushika ku runganwe rugira 4. Abo rero niho usanga nk'umuryango umwe warasezeranye yuko nko muri bo umwana wese agira 2 canke 3 uko urunganwe ruzogenda rukurikirana azoba ari uwabo. Ariho usanga ugasanga mu muryango hama hariho umuntu asara, kurunganwe rugenda rukurikirana, cyangwa haba ikijuju nyene akaba ikidebire co ngaho, cyangwa ugasanga hama habonekamwe abantu biyahura. Ni kuvuga haba hariho connection hagati y'uwo muryango n'abadayimoni. Bibiliya iravuga ngo mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 20 ku murongo wa 4, ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru canke hasi ku isi canke mu mazi yo mu biyaga. Ntuzu uvyikubita imbere, ntuzu bisabe, kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana ibigabitanyo vy'abase, nkageza kurunganwe rugira 3 no kurugira 4 rw'abanyanka. Inzira ya 3 n'ubupfumu, kuroga, guhamagara imizimu canke kuragurisha imizimu. Ibi navyo bigenda biraherekeranwa. Gasanga se agiye gupfa abiraga umwana, akagenda barabiherekerana uko urunganwe rwabo ruzogenda rukurikirana. Hari naho usanga umwana avutse yisanga ari umurozi canke ari umupfumu atazi impamvu. Iyo bishitse rero umuntu nk'uyu agakizwa, bisaba yuko ivy'Imana bibamwo neza kandi akavyinjiramwo neza, adakebaguzwa, ataraba ku ruhande, agakurikira Yesu n'umutima wiwe wose n'ubwenge bwiwe bwose n'umushaha wiwe wose. Ico gihe nta gishobora kumunyiganyiza. Mugabo yagiye ntabibemwo neza, ugasanga arabangikanije, agira ibyago. Ibi turabibona no mu ijambo ry'Imana, aho Imana yari yarihanikirije Abisirayeli ikababuza ko badakwiye kugendera mu migenzo canke mu ngeso nk'izo, nkuko tubisoma mu gusubira mu Vyagezwe igice ca 18 ku murongo w'9. haravuga ngo nimwamara gushika mu gihugu Uhoraho Imana yanyu azobaha, ntimuze mwige gukora ibizira ayo mahanga akora. Muri mwebwe ntihaze haboneke umuntu atanga umwana wiwe kw'ikimazi, ari umuhungu canke umukobwa, ngo yotswe mu muriro, canke ngo haboneke uragura canke utera amabara canke umupfumu canke umurozi canke umwambuzi canke uja guhamagara imizimu canke umumenyi canke uragurisha imizimu, ngo kuko ukora ibyo wese ababaye umuyobe kuhoraho, kandi ubwo buyobe ari bwo butumye Uhoraho Imana yanyu agira yirukane ayo mahanga imbere yanyu. Ica 4 ni igihe c'intege nke. Iyo umuntu yahuye n'ivyago agahemukirwa canke akabura biwe, ivyo bishobora gucira inzira abadayimoni bakinjira muri uwo muntu bitewe nuko yifashe muri ico gihe. Wahemukiwe ugasanga yatewe n'impwemu mbi y'urwanko, warafise ibintu bigahomba canke yabuze abi, ugasanga yatewe n'impwemu mbi y'agahinda. Bashobora kwinjira kandi baciye ahantu umuntu afise intege nke, nimba agira ishavu ryinshi
gaterwa n'impwemu mbi y'ishavu, ariho hava ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi. Inzira ya gatanu ni mu kuvuka. Iyo umuvyeyi atwaye inda hama muri ico gihe agahura n'ibintu bimukomeretsa canke bituma umutima wiwe ubabara, nko guhemukirwa, kugirirwa nabi, gutotezwa, guterwa ubwoba ko bashobora kumwica. Iyo umuvyeyi agomvye kwiyahura afise inda canke akagomba kwica umwana ari mu nda mugabo bikanka, uwo mwana iyo avutse avuka afise impwemu y'ubwoba bw'urupfu, impwemu y'ubwigunge. Riwe aba yumva ata muntu n'umwe amukunda kw'isi, akumva umenga ico baciza yokwiyahura akavaho. Ariko nuko aba ataramenya by'ukuri ko hariho uwumukunda kandi yemeye gupfa mu gishingo ciwe, nawe ni Yesu Kristo. Nubwo abantu bose bokwanka, Yesu we aragukunda. Nubwo isi yose yohaguruka ikagutera ibitugu, Yesu ntiyigera guta, yama hafi yawe. Waba uri mu byaha, wihevye, uremerewe, uri mu byago, wabuze uko ubigenza, Yesu yama aguhamagarana urukundo n'imbabazi. Mbere hari n'igihe aza akakwinginga akakubwira ati nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe, ndabaruhura, mwikoreze ingata yanje munyigireko, ngo kuko ndi umugwaneza yoroheje mu mitima, ngo namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Mw'isi yose nta hantu na hamwe uzumva hari umuntu ashobora kuronkera uburuhukiro bw'umutima. Nta hantu na hamwe uzumva hari iri tangazo ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe. N'abatunzi bo kw'isi nta muntu n'umwe yo kubahuka kuvuga ibi, kuko abantu bose bo mw'isi baciye biruka iwe ntaco yobamarira, ibyo afise vyoba ubusa. Ariko Yesu ntakehanirwa, ivyiwe vyama vyuzuye. Nubwo isi yose yoza kuri we, yoyihaza, yoyitabara, yoyiruhura, ku buryo umuntu wese yumva aruhutse mu mutima, kuko Yesu niwe mahoro yacu. Umuntu wese amwipfuza canke amukeneye aramubona. Nawe ahuri mu vyo urimwo, Yesu aragukunda, kandi intumbero yiwe canke ico yipfuza ni ukumwizera, hama akakuruhura, akaguha amahoro yo mu mutima. Nta handi aboneka, nta n'ahandi twoyaronka, ni muri Yesu wenyene ayo mahoro nihari. Ndakwipfurije aya mahoro y'umutima, ndakwipfurije kuruhuka. Imana nibahezagire. Inzira igira gatandatu ni ukuraba amafilime y'ibiterasoni, amafilime y'ibitwenza bibi, n'andi mafilime y'ingwano n'ibindi byose bitavuga Imana, indirimbo z'isi. Ivyo byose ni ibintu umuntu araba, mugabo inyuma yavyo hakaba hari iyindi mpwemu iva kuri Satani ibiherekeje. Arico gituma usanga ivyo umuntu araba usanga asa navyo, ameze nkavyo. Iyo umuntu akunda kuraba aya mafilime y'ibiterasoni y'ubusambanyi, filime pornographique, usanga nawe yaradutswemwo iyi mpwemu y'ubusambanyi nyene. Iyo umuntu akunda kuraba ibintu vy'ibitwenza bibi, usanga nawe nyene vyaramwandukiye, aho ivyo bisigaye bimubamwo, mbere asa navyo. Iyo umuntu asigaye araba izi filime z'ingwano zo kwicana, usanga nawe nyene muri we nuko atambuka, nuko agenda, usanga iyo mpwemu yaramwinjiyemo. Arico gituma umuntu akwiye kuba maso, kuvyo arabisha amaso yiwe, akiyubara
ku byo yumvisha amatwi yiwe, kuko ashobora kuhandurira inyuma y'ibitwenza bibi, inyuma y'ibiyago bipfuye, inyuma y'ibi bintu by'ibiterasoni haba hari mpwemu mbi ibiri inyuma. Nico gituma nk'umukristo yarakwiye kumviriza indirimbo z'Imana, akumviriza ubutumwa bwiza. Ibyo nivyo bimugirira ikimazi, bikamukuza. Ariko ibitari ivyo nibiza kumwonona, bigatuma yizizigwa n'iyindi myuka mibi, akaba ari imugereramwo ikamukoresha. Ugasanga ijambo ry'Imana nta kibanza rifise muri we. Niyo yiyumviriye gusenga ntibikunda. Inyota yo gusoma ijambo ry'Imana ntakigira. Uwo muntu aba arimwo impwemu mbi yanka ivy'Imana, igakunda ivy'isi, kuko aba ari byo yarahaye umwanya, ibyo biba bimwuzuye. Iyo mpwemu rero iba yaramaze kwiganzira umubiri wiwe, ikawukoresha. Ico gituma itamwemera ko awugaburira ibindi bintu atari bya bindi nyene iyo mpwemu iri muri we ikunda.